buenas noches, mwiriwe jóvenes, gwaruka en este primer encuentro juvenil muri kino gikorano ca mbere co ku rwego rw'akarere ka Mineiro. Es para mí una bendición muy grande Kuri jewe estar con n'umugisha ustedes en udasanzwe esta ocasión kubana namwe muri kano kanya para compartir unos momentos de kugira ngo compañerismo dusangire umwanya w'ikiyago alrededor del programa divino tuyage ku mugambi w'Imana, y ver dónde nos encontramos turabe naho tugeze en su programa umugambi wayo y cómo agradarle, n'ingene cómo twoyihimbara, servirle mejor ingene twoyikorera y neza, cómo recibir sus bendiciones. n'ingene tworonka imigisha yayo. Para esta noche, Muri rino joro nuestro tema es icigwa cacu ni el misterio ibanga de el sol, la ry'izuba, luna y las estrellas ukwezi hamwe marcando n'inyenyeri el tiempo. vyerekana igihe. Vamos a leer Reka dusome en el libro de la Génesis, mu gitabo c'itanguriro capítulo 1, gice ca mbere versos 14 en adelante, donde nos dice, murongo wa 14 kabandanya dijo havuga luego ngo Dios, hay alumbreras en la expansión Imana de los iravuga cielos iti para separar el mu día de itazaniro la noche ry'ijuru nihabeho y sirvan de ivyaka señales vyo gutandukanya para las umurango n'ijoro, estaciones, para bibereho días kuba y ibimenyetso años. no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Y sean por lumbreras en la expansión kandi de los bibe cielos ivyaka para vyo mu alumbrar itazaniro sobre ry'ijuru la vyo tierra, kwakira y fue isi así. biba kuno. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, Imana la lumbrera irema mayor para ivyaka que bibiri señorease binini, en el día, icaka y la kinini lumbrera co menor kuganza para que umurango señorease en la n'icaka noche. gitoya co Hizo kuganza también ijoro las estrellas. bo n'inyenyeri. Y les puso Dios en la expansión de los Imana cielos ibishira para mu alumbrar itazaniro sobre ry'ijuru la tierra. kugira ngo vyakire isi Y para señorear en el día biganze y en la umurango noche, y n'ijoro para separar la luz de las bitandukanye tinieblas. umuco n'umwiza. Y vio Dios que era bueno. Imana Y fue ibona la ko ari tarde y la vyiza, mañana buragoroba el cuarto buraca, día. uwo ni umunsi ugira kane. El misterio de Ibanga el sol, ry'izuba, y las ukwezi estrellas hamwe n'inyenyeri vyerekana pueden tomar asiento igihe. si tienen la bondad. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu A través de la escritura biciye mu vyanditswe. podemos ver Turashobora kubona que Dios usa los ko símbolos del Imana sol, la ikoresha luna y las ibimenyetso estrellas vy'izuba, ukwezi hamwe n'inyenyeri para representar cosas de su programa. kugira ngo ishushanye ibintu vyo mu mugambi Y wayo. así como el sol, la luna y las estrellas Kandi nk'uko izuba, ukwezi hamwe son n'inyenyeri vistas en el cielo, biboneka mw'ijuru, kw'ijuru, que es la primera Biblia, ariyo Bibiliya ya mbere, en la segunda Biblia, muri Bibiliya ya kabiri, la Biblia escrita, Bibiliya yanditse, también aparecen. naho nyene biragaragara. Y también encontramos Ndetse vyongeye turabona en el cumplimiento de las promesas, mu gushitswa kw'amasezerano que también aparecen ko naho nyene el sol, hagaragara la izuba, luna y ukwezi las estrellas hamwe marcando n'inyenyeri el tiempo. vyerekana igihe. Ahora, cuando se trata Rero iyo del havuzwe sol, la luna y kw'izuba, las estrellas ukwezi hamwe marcando n'inyenyeri el tiempo en el programa vyerekana divino, igihe mu mugambi w'Imana, cumpliendo las profecías, nos habla bishitsa ubuvugishwa representando tuba a turiko Cristo, tubwirwa kw'izuba rishushanya la Kristo, luna ukwezi representando a la iglesia del rishushanya Señor Cristo, ishengero ry'umwami Yesu Kristo, y también representa al ndetse pueblo kandi hebreo. rishushanya n'ubwoko bw'Aheburayo. Encontramos también
turabona kandi y las byongeye estrellas inyenyeri representando a los mensajeros de Dios. zishushanya intumwa Tanto z'Imana en el Antiguo haba mu Testamento isezerano rya kera como en el Nuevo Testamento. ndetse no mu isezerano risha. En Números capítulo Mu guharura mu gice 4, ca 24 verso 17, murongo wa 17 encontramos una profecía turahasanga ubuvugishwa dada usando el símbolo bwatanzwe de hariko una estrella. hakoreshwa ikimenyetso igishushanyo c'inyenyeri. Dice así: Havuga hati lo veré, mas no ati ahora. ndamubona ariko si ubu nyene, Lo miraré, mas no de ndamwitegereza cerca. ariko ntari hafi. Saldrá estrella de Jacob Inyenyeri izokomoka muri Yakobo, y se levantará cetro de Israel. icumu ry'ubugabe rizosokoroka muri Isirayeli. Aquí la escritura está hablando Ngaho icanditswe kiriko de la kiravuga venida del Mesías. ku kuza kwa Mesiya. En San Mateo, Muri Mateyo mutagatifu capítulo 2, igice ca 2 verso murongo 1 en adelante, wa mbere ukabandanya, nos dice de la siguiente manera: hatubwira uku gukurikira. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, Yesu amaze en kuvukira días i del rey Betelehemu mu Herodes, gihugu c'i Yudaya vinieron ku ngoma y'umwami del Herode, oriente a Jerusalén haza abanyabwenge unos magos, bavuye iburasirazuba baja i Yerusalemu diciendo, barabaza ¿dónde está el rey de los judíos bati umwami que ha w'Abayuda nacido? yavutse ari hehe? Porque su estrella hemos Kuko visto twabonye en el inyenyeri oriente yiwe y turi venimos a adorarle. iburasirazuba, none tukaba tuzanywe no kumushengerera. Ahora miren ustedes Rero mwitegereze namwe cómo esa estrella que vieron estos ingene iyi nyenyeri bano bamajusi babonye magos representaba yashushanya al Mesías Mesiya en su primera venida. mu kuza kwe kwa mbere. Ellos vieron esa señal en el Bo cielo babonye ico kimenyetso Como la kw'ijuru de la nk'ikimenyetso venida del c'ukuza Señor ku en mwami medio del pueblo hebreo. hagati mu bwoko Ahí bw'Aheburayo. está la señal Ikimenyetso de la venida carabonetse del Hijo del Hombre c'ukuza k'umwana en w'umuntu medio del pueblo hebreo. hagati mu bwoko Estos bw'Aheburayo. magos Abo bamajusi, estaban abo en la tierra de banyabwenge Babilonia bari hariya mu gihugu c'i Babuloni, mirando hacia la tierra de Israel, bitegereza baraba mu gihugu ca Isirayeli. o sea, Ni que desde ukuvuga Babilonia bari ellos Babuloni miraban bo bararaba hacia el oeste bakaraba y iburengerazuba, mirando hacia el oeste nuko bariko bararaba vieron iburengerazuba sobre los cielos baca babona de Israel baca babona hejuru mu kirere Esa ca estrella. Isirayeli bahabona iyo Esa nyenyeri, señal. ico kimenyetso, la señal de la ikimenyetso venida del Mesías, c'ukuza kwa la Mesiya, señal del ikimenyetso Hijo del Hombre c'umwana siendo w'umuntu vista en el cielo, kiriko kiraboneka dando kw'ijuru testimonio gishingira que el Hijo intahe del Hombre yuko ya estaba umwana en la w'umuntu yari ari kw'isi. fue vista esa señal en el cielo Ico kimenyetso caragaragaye rero, carabonetse y kw'ijuru, ellos supieron kandi bo que el Mesías baramenye yuko ya estaba en Mesiya el cielo, en ko la yara- tierra. ko yari ari kw'isi. Esa estrella Iyo nyenyeri representaba, yashushanya Mesiya. y ahora miren ustedes Rero mwitegereze como Dios hablando con ingene el Imana profeta patriarca Abraham iriko ivugana n'umuvugishwa na sogokuruza le habla de las estrellas Aburahamu, y también le habla yamubwiye de su ku nyenyeri descendencia ndetse imubwira no ku ruvyaro y le rwiwe. dice Iramubwira iti en el capítulo 15 mu gice ca 15 del Génesis, mw'itanguriro dice así, havuga hati, vamos a ver, katurabe verso 1 en adelante dice, umurongo wa mbere ukabandanya, haravuga ngo después de estas cosas vino la palabra hanyuma de y'ivyo Jehová a Abraham ijambo en ry'uhoraho visión, riza kuri diciendo, Aburamu no nko mu temas, nzozi Abraham, riti, Aburamu yo soy ntaco tu utinya, escudo, y ni tu jewe galardón nk'inzo yawe, será uzohabwa sobremanera impera grande. ikomeye cane. Y respondió Abraham, Aburamu aramubaza ati, Señor, mwami uhoraho, ¿qué me darás?
uzompa iki siendo así que ando sin hijo, ko ngiye y el gupfa mayordomo de mi atakana casa nsize es ese kandi Damasceno uzotorana Eliezer. urugo rwanje akaba ari Eliyezeri umunyadamasiko. Dijo también Abraham, Arongera mira que no me has dado aterega prole, y aquí nta que ruvyaro será wampaye, mi heredero, un kandi esclavo umunyarugo nacido en mi casa. yavukiye iwanje niwe azotora n'ivyanje. Luego vino a él palabra de Maze Jehová, ijambo ry'uhoraho diciendo, ryongera kuza kuri we no te heredará este, rituyo sino un siwe hijo azotora tuyo n'ivyawe, será ariko uzova mu el kara que te kawe heredará. niwe azobitora. Y lo llevó fuera y le Amusohokana dijo, hanze mira aramubwira ahora los ati cielos, y irangamiza cuenta las estrellas, urabe si las mw'ijuru puedes contar. uharura Y inyenyeri le namba dijo, woshobora kuziharura. así será tu Ati descendencia. uruvyaro rwawe niko ruzongana. Y creyó a Jehová y le fue contado Yizera por uhoraho, justicia. uhoraho abimuharurako nk'ukugororoka. Y le dijo, Aramubarira yo soy Jehová, que ati te ni saqué jewe de Ur de uhoraho los Caldeos nagukuye muri para darte Uri a heredar i Bukalidaya esta tierra. kugira ngo nze nguhe iki gihugu ucegukire. Y en el capítulo 22, verso 17 No mu gice del ca 22 Génesis, murongo wa 17 mw'itanguriro dice así. havuga hati, Vamos a comenzar en el verso reka duhere ku murongo 15, dice, y llamó wa el ángel de 15 Jehová haravuga a ngo Abraham, maze diciendo, umumarayika w'uhoraho y ari llamó el ángel de mw'ijuru Jehová a Abraham arongera segunda vez ahamagara desde el cielo, Aburahamu y dijo, por mí mismo he ati jurado, dice ndirahiye Jehová, niko que por uhoraho cuanto agize has hecho esto, kuko y no zivyo me has rehusado tu hijo, ntunyime tu umwana único wawe hijo, kandi ari kinege, de cierto te bendeciré, eka y mbere multiplicaré no tu kuguha umugisha descendencia como nzowuguha, las estrellas del kandi no cielo, kukugwiza y como la arena que nzokugwiza, está a la orilla del mar, y tu descendencia nzogwiza heredará las uruvyaro puertas rwawe de sus rungane enemigos. n'inyenyeri zo kw'ijuru canke n'umusenyi wo mw'isesero ry'ikiyaga, kandi ruzokwegukira amarembo y'abansi barwo. En tu simiente serán benditas Kandi mu todas las ruvyaro naciones de la tierra, kandi mu ruvyaro por rwawe cuanto niho amahanga yose yo obedeciste mw'isi a mi voz. azohega umugisha kuko wanyumviye. Ahora miren ustedes Rero murumva cómo namwe Dios ingene Imana yabwiye que su Aburahamu descendencia ko será uruvyaro como las rwiwe estrellas del cielo ko ruzomera nk'inyenyeri y zo como la kw'ijuru arena del mar, kandi rumere nk'umusenyi wo ku kiyaga o la arena que está a la orilla del mar. canke umusenyi uri ku nkengera z'ikiyaga. Miren cómo Dios Mwumve ingene Imana igereranya representa la simiente de Abraham ishushanya uruvyaro en las rw'Aburahamu, estrellas del cielo, irashushanya n'inyenyeri zo en la kw'ijuru arena que está a la orilla del mar. ndetse n'umusenyi uri ku nkengera z'ikiyaga. Por eso Nico gituma encontramos tubona que de medio del pueblo hebreo ko hagati mu bwoko bw'Aheburayo han salido mensajeros de Dios hagiye harava intumwa z'Imana representados en estrellas zishushanywa n'inyenyeri que son vistas arizo más grandes que las arizo estrellas normales. ari Esos ibinyenyeri binini binini kurusha inyenyeri mensajeros de zisanzwe. Dios Izo ni intumwa para diferentes z'Imana edades, mu bihe bitandukanye y by'ishengero, cuando se nos habla kandi iyo tubwiwe de un lucero grande, ku nyenyeri nini nini, ya eso nos habla aho tuba turiko turabwirwa de un descendiente de Abraham, kukomoka kuri Aburahamu, mensajero intumwa dispensacional.
y'ikiringo. Y ahora, Rero vean ustedes mwitegereze cómo namwe Jesucristo nos dice ingene Yesu Kristo atubwira en el capítulo 2, mu gice ca kabiri verso 28, umurongo wa 28 mu vyeshure Yohana, al que venciere, unesha haravuga le daré ati nzomuha autoridad sobre las naciones ubutware bwo kuganza amahanga y las regirá con vara de hierro y serán azoyaragiza quebrantadas como vasos del inkoni alfarero, y'icuma nk'uko bamenagura como inzavya yo también zibumba he recibido de nk'uko mi nanje nahawe na data, Padre. Y le daré la estrella kandi de la mañana. nzomuha ikinyenyeri co mu gaturuturu. Ahora vean ustedes Rero mwitegereze, que la estrella de la mañana murabona yuko inyenyeri yo mu gaturuturu representa ishushanya la segunda venida de Cristo. ukuza kwa kabiri kwa La Kristo. estrella de la mañana es Cristo Inyenyeri yo mu gaturuturu ni en su Kristo segunda venida, mu kuza kwiwe kwa kabiri, y esa bendición kandi uwo de mugisha recibir wo la kwakira segunda venida de Cristo ukuza kwa kabiri kwa es Kristo para el mensajero vencedor n'uw'intumwa que estará en la casa inesha de Dios, uzoba ari dándole el alimento mu a nzu tiempo y'Imana ariko a los atanga hijos imfungurwa ku e gihe hijas de Dios. aziha abahungu n'abakobwa En b'Imana. Apocalipsis 22, Mu vyeshuri verso Yohana 16, 22 umurongo wa 16 Cristo identifica Kristo arerekana aquí ngaha la estrella de la mañana inyenyeri yo mu gaturuturu, diciendo: avuga ati Yo Jesús he enviado jewe mi Yesu ángel ntumye para daros umumarayika wanje testimonio de gushingira estas intahe cosas mwebwe en las ivyo iglesias. kubw'amashengero. Yo soy la raíz y Ni el jewe linaje de munago David. ubishitsi ca Dawidi, ndamwuzukuruza wiwe, La estrella kandi resplandeciente ndi de ikinyenyeri la gica mañana. ibibatsi co mu gaturuturu. Cristo es la estrella Kristo resplandeciente de la mañana, niwe nyenyeri c'ibibatsi yo mu gaturuturu, y como un hijo de Abraham, kandi como hijo de Abraham, nk'umwana w'Aburahamu, él es la estrella nk'umwana mayor. w'Aburahamu niwe nyenyeri nkuru. Vean ustedes, Mwitegereze namwe, de todos los hijos de Abraham, mu bana bose b'Aburahamu, Cristo es Kristo la estrella ni inyenyeri resplandeciente de la mañana. icibatsi yo mu gaturuturu. Abana bose b'Aburahamu, urubyaro rwose rwa Aburahamu En las estrellas del cielo. rushushanywa n'inyenyeri zo ¿Y kwijuru. saben ustedes una cosa? Kandi mwamuzi ikintu kimwe, Cada uno de ustedes umwe wese muri son mwebwe también namwe nyene descendientes de Abraham. muri abakomoka Hijos e hijas muri de Aburahamu, Ustedes abahungu son n'abakobwa b'Aburahamu, estrellas mwebwe muri inyenyeri representados en estrellas mushushanijwe del cielo. n'inyenyeri zo Y ustedes kwijuru, aquí en la tierra kandi mwebwe ngaha son ku las isi estrellas. muri Los inyenyeri, hijos e hijas de Abraham, abahungu n'abakobwa b'Aburahamu, descendientes de Abraham, urubyaro por rw'Aburahamu medio del biciye segundo Adán. muri Adamu wa kabiri. Y entre todas esas estrellas Kandi muri izo nyenyeri zose está harimwo la estrella resplandeciente de la inyenyeri mañana, icibatsi yo mu que es gaturuturu, nuestro amado Señor ari we Jesucristo. mukundwa wacu mwami Yesu Y en su Kristo. segunda venida, Kandi mu kuza kwiwe kwa kabiri Él wewe estará manifestado azoba como la agaragaye estrella resplandeciente de nk'inyenyeri la mañana. icibatsi yo mu gaturuturu. La estrella resplandeciente Inyenyeri ica ibibatsi en la mañana yo mu gaturuturu anuncia itangaza que un nuevo día ko umunsi está mushasha comenzando. uri kuratangura, y que la luz kandi ko que umuco comienza utanguye a alumbrar kwaka, es la luz ko ari umuco del sol w'izuba de un nuevo día. ry'umunsi Y mushasha, esto representa kandi un nuevo día de ivyo dispensación, bishushanya umunsi mushasha comenzando a ser w'ikiringo alumbrado utanguye por Cristo el sol de justicia. kwaka, utanguye Cristo kwaka es ku bwa tanto la Kristo estrella izuba resplandeciente de la ry'ubugororotsi. mañana Kristo como ni el sol de justicia, inyenyeri yo mu gaturuturu, naciendo inyenyeri icibatsi yo mu en gaturuturu, un nuevo día de ndetse dispensación. n'izuba ry'ubugororotsi Ahora miren ryatse ustedes, umunsi mushasha al que venciere, w'ikiringo. yo Rero le daré mwitegereze namwe, la unesha estrella resplandeciente nzomuha de la inyenyeri mañana. icibatsi yo mu Y gaturuturu, Cristo es la estrella kandi Kristo resplandeciente ni de la inyenyeri mañana, icibatsi yo mu y en su gaturuturu, segunda venida kandi mu kuza kwiwe kwa kabiri habrá un hazoba mensajero vencedor intumwa que inesha recibirá esa estrella izokwakira resplandeciente de la mañana. izoronka ino nyenyeri icibatsi yo mu a gaturuturu, Cristo en su segunda azokwakira Kristo mu kuza kwiwe kwa venida, y kabiri, lo revelará kandi a todos los hijos y hijas de azomuhishurira abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, El misterio azomenyekanisha de la ibanga segunda venida de Cristo. ry'ukuza kwa kabiri kwa el Kristo, misterio de la ibanga estrella resplandeciente de la ry'inyenyeri mañana icibatsi yo mu gaturuturu y del sol naciente hamwe en un n'izuba nuevo día rirashe dispensacional. umunsi mushasha Ese w'ikiringo. misterio Iryo banga de la estrella resplandeciente de la ry'inyenyeri mañana icibatsi yo mu gaturuturu y del sol naciente hamwe n'izuba rirashe es el misterio de la n'ibanga segunda venida de Cristo ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, resplandeciendo
aca ibibatsi akayanganira hagati mu bana biwe kandi atumurikira ugutahura mu ijambo ryiwe, ijambo ryiwe rihishuwe ku ishengero ryiwe kuri uno munsi wa nyuma. We yaratubwiye mu byeshuri Yohana igice cya 4:1 ati duguze hano ndakwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibi. No mu byeshuri Yohana mu gice cya 22:6 biciye muri marayika we ntumwa haza guhishurirwa ko ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kandi ibyo no kubera iki? Nuko Yesu Kristo muri mpwemu yera azoba agaragariye muri marayika we ntumwa, azoba yihishije kandi yihishura biciye muri marayika we ntumwa, atumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Azoba ariko aratumurikira ugutahura Kristo nk'inyenyeri icibatse mu gaturuturu ndetse nk'izuba rirashe. Kristo inyenyeri icibatse mu gaturuturu hamwe n'izuba rirashe biciye muri marayika we ntumwa, azoba ariko akayanganira mu ishengero ryiwe kuri uno munsi wa nyuma, akayangana nk'inyenyeri yo mu gaturuturu kandi akayangana nk'izuba rirashe. Nico gituma mwe mushobora kubona ko igihe Kristo yavuga kukuza ko umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe muri Mateyo mutagatifu igice cya 16:27 na 28, aho yatubwiye ko umwana w'umuntu azazanana n'abamarayika biwe agaheza akagerera umwe wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Yavuze ko azoza afise ubwiza bwa se. Hanyuma mu gice cya 17 muri Mateyo mutagatifu yajanye Petero, Yakobo na Yohana abadugana igisozi kirekire, aca ahinduka ukundi imbere yabo, mu maso hiwe hakayangana nk'izuba, kuko aho yari abereka bo ukuza k'umwana w'umuntu mu bwami bwiwe nk'izuba ry'ubugororotsi rirashe. Kristo ni izuba ry'ubugororotsi mu kuza kwiwe, aca ibibatsi akayangana ku munsi wa nyuma kandi atumurikira ugutahura mu munsi mushasha w'ikimpumbi hamwe no mu munsi mushasha w'ikiringo, umunsi mushasha w'ikimpumbi c'indwi hamwe no mu munsi mushasha w'ikiringo, ikiringo c'ubwami arico kiringo c'indwi. Uko niko rero izuba ry'ubugororotsi Yesu Kristo, uko niko azoba agaragariye ku isi akayangana cibibatsi kandi azana agakiza mu mababa yiwe, akazanira abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi azoba ari ikimenyetso c'iherezo ry'ibihe, azoba ari ikimenyetso c'iherezo ry'ibihe, ukuza hamwe no kugaragara kw'inyenyeri icibatse yo mu gaturuturu hamwe n'izuba rirashe muri kino gihe ca nyuma. Kandi uko no kuza kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera agaragaye biciye muri marayika we ntumwa, akayangana kandi atumurikishiriza ijambo ryiwe, akatwungura ugutahura. Rero turashobora kubona ingene inyenyeri izo kwijuru ingene ari ishusho n'ingero y'ibiremwa abantu, uruvyaro rwa Aburahamu, abari kuzoza ku isi, nuko bakaba ibiremwa abantu. Rero mwitegereze namwe ingene ibiremwa abantu bishushanywa n'inyenyeri. Nico gituma mu byeshure Yohana mu gice ca mbere murongo wa 12 ukabandanya havuga hati, mpindukira kuraba ijwi rivuganye nanje, mpindukiye mbona ibitereko kw'amatara ndwi vy'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko kw'amatara mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye imyambaro ishika ku birenge, yambaye mu gikiriza umukanda w'izahabu, kandi umutwe wiwe n'umushatsi byari byera nk'ubwoya bw'intama y'umwero canke nka sheregi, n'inyonga ziwe zasa n'imbeya z'umuriro, ibirenge vyiwe vyasa n'umuringa w'umwaka kutukujwe n'umuriro.
n'ijwi ryiwe ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri indwi, mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe, mu nyonga hiwe hari hameze nk'izuba iyo ryatse umutari. Ngaha turafise mu nyonga ha Kristo hameze nk'izuba, kandi turafise mu kuboko kw'iburyo kwa Kristo hari inyenyeri indwi. Rero reka turabe icivyo bishushanya bisobanura. Ndamubonye nikubita hasi nk'upfuye, ndamubonye nikubita imbere y'inyondo ziwe nk'upfuye, maze anshirako ukuboko kw'iburyo ati, ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo, kandi ndi muzima, nari narapfuye kandi raba mpora ndi muzima ibihe bidashira. Amen. Mfise imfunguruzo z'urupfu n'iz'ikuzimu, nuko wandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibizoba hanyuma y'ivyo. Ibanga ry'inyenyeri indwi izo umbonanye mu kuboko kwanje kw'iburyo n'ivy'ibiterwa kw'amatara ndwi vy'izahabu. Inyenyeri indwi nizo bamarayika b'ayo mashengero ndwi. Inyenyeri indwi ni iki? N'abamarayika ndwi ntumwa b'ibihe ndwi ivy'ishengero ry'abanyamahanga, kandi uwa mbere yabaye mutagatifu Pawulo, uwa nyuma yabaye Revera William Branham. Mwabano bamarayika ndwi ntumwa bashushanywa n'izi nyenyeri indwi, twabonye uwabaye uwa mbere muri bo ni Pawulo, n'uwabaye uwa nyuma muri bo ni Revera William Branham. Rero iyo turavye, iyo tubonye umwana w'umuntu mu maso ye hameze nk'izuba, afise inyenyeri indwi mu kuboko kwiwe, mu kuboko kwiwe kw'iburyo, mbega n'inyenyeri zingahe mwe muba muriko murabona? Jewe ndiko mbona 8, kuko ndiko ndabona inyenyeri indwi mu kuboko kwiwe kw'iburyo, kandi ndiko ndabona n'inyenyeri cibatse mu gaturuturu, ari wo mwana w'umuntu afise inyenyeri indwi mu kuboko kwiwe. Ni kuvuga yuko inyenyeri cibatse mu gaturuturu mu kuboko kwayo kw'iburyo ifise inyenyeri indwi z'ibihendwe vy'ishengero. Inyenyeri nkuru ifise izindi nyenyeri mu kuboko kw'iburyo. Rero turashobora kubona ingene inyenyeri ishobora gufata indi nyenyeri mu kuboko kw'iburyo, nuko izo nyenyeri indwi ari abantu ndwi, abamarayika ndwi ntumwa b'ibihendwe vy'ishengero ry'abanyamahanga, aribo bashushanijwe kuri kino gicapo. Muri zino ntamboko ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga harungitswe intumwa mutagatifu Pawulo, Irene, Marte, Colomba, Luther, Wesley na William Branham mu bihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Hanyuma inyenyeri cibatse mu gaturuturu igaragara umunsi mushasha w'ikiringo hamwe no mu gihe gishasha. Mu gihe cy'uburukuzi furukaho nta nyenyeri n'imwe yo mu bihe by'ishengero yabaye intumwa y'ico gihe, kuko muri iki gihe cy'uburukuzi furuka intumwa ni inyenyeri cibatsi yo mu gaturuturu. Uwo nawe yakigwa na marayika wa Yesu Kristo. Iyo yakigwa na marayika wa Yesu Kristo, kandi marayika wa Yesu Kristo hamwe n'inyenyeri cibatse mu gaturuturu mu gihe cy'uburukuzi furuka azoba ari karaba igikoresho ca Kristo, kugira ngo Kristo amukoresha nk'inyenyeri cibatse mu gaturuturu atanga ubutumwa bwiwe bw'umunsi mushasha w'ikiringo, atubwira ati, umutwenzi uratambitse, umutwenzi w'umunsi mushasha w'ikimpumbi hamwe n'umunsi mushasha w'ikiringo. Umutwenzi uratambitse kuko inyenyeri cibatse mu gaturuturu mu kuboneka igaragaza ishingira inahe ko umutwenzi utambitse, ko umunsi mushasha w'ikiringo uri kuratangura, umunsi mushasha w'ikiringo c'ubwami hamwe n'umunsi mushasha w'ikimpumbi, arico kimpumbi c'indwi. Umutwenzi uratambitse w'umunsi mushasha w'ikiringo hamwe n'umunsi mushasha w'ikimpumbi. Rero ishengero ry'umwami Yesu Kristo ku munsi wa nyuma hamwe no mu kimpumbi c'indwi
ntirizogira ninguno de los 7 mensajeros, ntirizogira n'umwe mu bamarayika w'intumwa nk'intumwa y'ico gihe, sino que tendrá ahubwo rizogira a una estrella, inyenyeri, la estrella resplandeciente de la inyenyeri mañana, c'ibibatsi yo mu velada y gaturuturu, revelada, yihisha por kandi medio de su ikihishura mensajero, biciye muri marayika en el ntumwa día postrero, ku munsi en wa la nyuma piedra angular, mu gihe c'ibiriko y bizifuruka dispensación de los hamwe reyes. n'ikiringo c'ubwami. Encontramos Turabona que las 7 estrellas, yuko los inyenyeri 7 indwi mensajeros, abamarayika se w'intumwa reflejó barashushanijwe, todo lo que Dios realizará barashushanije ibintu byose Imana izokora mu kugaragara kw'inyenyeri icibatsi yo mu gaturuturu. Rero turashobora kubona el sol, la izuba, luna y las estrellas, ukwezi hamwe marcando el n'inyenyeri tiempo. vyerekana igihe. La manifestación Ukugaragara de cada una de estas estrellas, kwa buri imwe muri izi son los nyenyeri 7 ángeles y mensajeros, ari abamarayika de w'intumwa las 7 edades, b'ibihendwe by'ishengero, en cada muri buri en gihe que apareció un cose mensajero, ubwo hagaragaye y estamos intumwa marcando el tiempo yariko yerekana de igihe edad c'igihe, correspondiente igihe en el c'ishengero programa divino. gihwanye n'uwo mugambi w'Imana, gihwanye kigezweho mu mugambi w'Imana, kandi abantu bategerezwa kubona ico kimenyetso co kw'ijuru kigaragariye ku isi, Y los que la vieron kandi abakibonye y recibieron su luz, bakakira umuco waco entraron al programa divino, binjiye mu mugambi w'Imana, entraron a la edad binjiye correspondiente, mu gihe y fueron nyaco sellados kigezweho, con el Espíritu de Dios nuko bashirwako en el reino de Dios. muhemu w'Imana mu bwami bw'Imana. Y para el día postrero Ku munsi wa nyuma naho tendremos tuzogira la señal de la ikimenyetso estrella resplandeciente de la c'inyenyeri mañana icibatsi yo mu en gaturuturu medio de la hagati iglesia del Señor mu Jesucristo, ishengero ry'umwami Yesu Kristo, en medio hagati de todas las estrellas mu nyenyeri que zose son los hijos e hijas de ari abo Dios. bahungu n'abakobwa b'Imana. Ahora podemos ver Rero turashobora kubona que para el día postrero ko ku munsi wa nyuma estarán ko hazoba con hari la estrella resplandeciente de la mañana, hamwe n'inyenyeri icibatsi yo mu gaturuturu, las estrellas de la mañana, hazoba hari inyenyeri zo mu gaturuturu, inyenyeri zose mwe mushobora kubona mu gatondo juntamente con la estrella hamwe resplandeciente de la n'inyenyeri mañana, icibatsi mu gaturuturu, representan izo zose zishushanya abatorejwe n'Imana bo kuri uno munsi wa cuando nyuma. está rayando el alba, Iyo umutwenzi uba utambitse se pueden ver unas cuantas estrellas, harashobora kuboneka inyenyeri runaka, la estrella kandi resplandeciente de la harashobora mañana. no kuboneka n'inyenyeri Cuando icibatsi mu terminaron las 7 gaturuturu edades de la iglesia gentil, igihe harangira ibihendwe by'ishengero by'abanyamahanga terminaron sus ministerios, bakarangiza ubukozi bwabo. las 7 estrellas Izo nyenyeri indwi zikarangiza ubukozi bwazo abamarayika w'intumwa de las hagati demás estrellas, mu zindi nyenyeri, ni ukuvuga ngo hagati mu bandi bahungu n'abakobwa b'Imana. encontramos que Turabona luego de pasar esas yuko etapas, nyuma yo kurangira kw'izo ahora nos ntambuko encontramos ubu naho rero donde twisanze está rayando el alba ahariko y todas esas estrellas ahariko hatangura umunsi mushasha, aho umutwenzi a utambitse los hijos e hijas de hamwe Dios, n'izo nyenyeri zose arizo nazo nyene zishushanya abahungu n'abakobwa b'Imana, urubyaro rw'Aburahamu, abana b'Aburahamu biciye muri Yesu estaríamos Kristo, viendo abazoba babayeho en la mañana mu de gatondo un nuevo día k'umunsi dispensacional. mushasha w'ikiringo. A quienes representan Ni esas bande estrellas, bashushanya izo nyenyeri, ni bande bashushanywa n'izo nyenyeri ziboneka iyo umutwenzi utambitse? ¿dónde están las personas Abo bantu representadas bari en esas hehe estrellas? bashushanywa n'izo Pues aquí nyenyeri? estamos. Turi ngaha, Estamos presentes turi hano en este tiempo muri kino en que gihe está rayando el alba. ubwo umutwenzi El uriko alba, uratambika, la mañana umutwenzi de un nuevo día mu dispensacional. gatondo k'umunsi mushasha Y un nuevo día w'ikiringo hamwe n'umunsi mushasha w'ikimpumbi. Ahora podemos ver Rero turashobora kubona que cada uno de ustedes ko umwe wese muri mwebwe es una estrella. ni inyenyeri, Y ustedes no lo sabían. kandi mwe ntabyo mwari Una muzi. estrella en el cielo Inyenyeri lo kw'ijuru representa usted. iraguhagarariye Y wewe. ahora, la Rero luna, ¿a quién ukwezi representa? mbega La gushushanya luna representa inde? la iglesia. Ukwezi gushushanya Durante las ishengero. 7 etapas o edades de la Mu iglesia ntambukurwa gentil, canke mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga encontramos que turabona la iglesia ko fue representada de la ishengero luna. ryari rishushanijwe Porque la n'ukwezi, luna alumbra durante kuko la ukwezi noche kwaka mw'ijoro refleja la luz del kandi kugaragaza umuco En lo w'izuba. que llega el día, Imbere yuko y al sol hatangura umunsi, directamente nuko ngo izuba ryake ryakira ikiremwa muntu. durante las 7 etapas o edades de la Mu iglesia ntambukurwa gentil, canke mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga encontramos turabona la luna representando la iglesia de ukwezi Jesucristo. gushushanyije ishengero rya Yesu Kristo. Y cuando raya el alba, Kandi iyo umutwenzi utambitse, la luna ukwezi ya no se va a necesitar más ntabwo kuba para kugikenewe representar, kugira ngo gushushanye ishengero ry'umwami Yesu Kristo, porque la iglesia del Señor kuko Jesucristo ishengero ry'umwami Yesu Kristo estará no vestida de la luna ntirizoba ryambaye en ukwezi un nuevo día mu dispensacional munsi mushasha y en w'ikiringo un nuevo día milenial, no mu munsi mushasha sino que estará w'ikimpumbi, vestida ahubwo del sol.
rizoba ryambaye izuba, rizoba ryambaye ukuza kwa kabiri kwa Kristo, akayanganira mu ishengero ryiwe, kandi ubwo kayangana kw'ishengero ryiwe kuzoba ari ugukayangana kwa Yesu Kristo agaragariye mu ishengero ryiwe nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe. Azoba ari Yesu Kristo, umwana w'umuntu, ariko araca ibibatsi mu maso hiwe hameze nk'izuba. Uwo ni Yesu Kristo muri mpwemu yera, yihishije akihishurira mu ishengero ryiwe biciye muri marayika w'intumwa, mu maso hiwe haca ibibatsi nk'izuba. Natwe nk'uko twabonye Kristo muri mpwemu yera yihishije akihishura muri buri mumarayika ntumwa bo mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, ku munsi wa nyuma tuzomubona yihishije kandi yihishurira muri marayika w'intumwa, kandi biciye muri we azoba ariko aratumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Tuzoba turiko turamubona nk'inyenyeri icibatsi mu gaturuturu igaragaye mu mubiri w'umuntu, agaragariye mu mubiri w'umuntu muri marayika w'intumwa, ndetse byongeye tuzoba turiko turamubona nk'izuba rirashe, izuba rirashe umunsi mushasha w'ikiringo hamwe n'umunsi mushasha w'ikimpumbi, arabagirana kandi atumurikira ugutahura mu ijambo ryiwe, ijambo ryiwe rihishuwe kuri uno munsi wa nyuma. Rero turashobora kubona inyenyeri, turashobora kubona izuba, turashobora kubona ukwezi, kandi ivyo byose nico bisobanura mu buryo bw'impwemu mu gihugu ca Kristo mu ishengero ryiwe. Kandi twumvise yuko ukugaragara kwa Kristo nk'inyenyeri icibatsi yo mu gaturuturu hamwe n'izuba ry'ubugororotsi rirashe yuko vyerekana igihe, kandi vyerekana ko igihe c'ibihengo by'ishengero ry'abanyamahanga ko cashitse ku iherezo. Igihe gishasha naco, igihe c'ibiriko z'imfuruka ko catanguye, ikiringo gishasha naco ko kiriko kirabisikanya n'ikiringo c'ubuntu. Umunsi mushasha w'ikimpumbi nawo ko uri kuratangura, mu gihe twokongera ku kirangaminsi imyaka gucegwa ikiriko, tutayongereye ko naho habura gusa imyaka 3 kugira ngo harangire ikimpumbi ca gatandatu, hamwe kandi n'ikinjana ca 20 hatangure ikinjana ca 21. Mu yandi majambo ikimpumbi c'indwi. Ariko ikibazo kimwe, mbega Imana yoba yaracereje ikirangaminsi cayo? Jewe nibaza ko atari byo. Mweho gute? Niba Imana itagisubije inyuma rero, itagicereje, nuko turi imbere, turi mu kinjana ca 21 hamwe no mu kimpumbi c'indwi, kandi Imana iterezwa kuba iriko irashitsa ibintu bijanye n'ikinjana ca 21 hamwe n'ikimpumbi c'indwi, ari vyo bintu bifitaniye isano n'inyenyeri icibatsi yo mu gaturuturu iriko iragaragara hamwe n'izuba ry'ubugororotsi ririko rirabagirana. Ivyo byose bishushanya ukuza kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera, yihishije kandi akihishura, yishurira muri marayika wiwe ntumwa, atumurikira ugutahura akoresheje ubutumwa bwiwe bw'inkuru nziza y'ubwami kuri uno munsi wa nyuma. Ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami bucijya nino buvuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo hamwe n'uko guhishurirwa niko kuriko kuratumurikira, niko kuriko kuratwakira kugira ngo dushobore gutahura ano mabanga yose y'ubwami bw'Imana, kandi dushobore kubona izuba, ukwezi hamwe n'inyenyeri vyerekana igihe ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryari rishushanijwe n'ukwezi mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, ubu gisanga ryambaye izuba. Ivyo biba biriko vyerekana igihe c'ikiringo gishasha, ikiringo c'ubwami hamwe n'umunsi mushasha w'ikimpumbi.
El séptimo milenio ikimpombe c'indwi está comenzando. kiriko kiratangura Y esto está marcando el tiempo kandi kiba kiriko kandi ivyo biba biriko vyerekana de igihe Jesucristo igihe c'imigisha ikomeye cane ya Yesu Kristo kw'ishengero ryiwe kugira ngo azure abapfuye bizera y Kristo para transformar no kugira ngo a todos los ahindure que vivimos twebwe abakiri en este día bazima postrero. kuri uno munsi wa nyuma En la primera venida de Cristo mu kuza kwa mbere kwa le Kristo pedían señal a Jesucristo. basaba ikimenyetso ¿Saben lo Yesu que Kristo Jesucristo dijo? mbega mwamuzi ibyo Yesu Kristo En San yababwiye Mateo capítulo muri Matayo 16 igice ca 16 leemos lo que él dijo allí dusome ico para que yababwiye tengamos un ngaho cuadro claro kugira ngo duheze dutahure neza de lo que esto significa. icivyo bisobanura igice ca 16 umurongo wa mbere kugeza ku wa kane haravuga Vinieron ngo los fariseos y los abafarisayo saduceos para n'abasadukayo tentarle y le pidieron que baraza les mostrase barondera señal del cielo. ko abereka ikimenyetso kiva mu ijuru bamugeza Pero miren, ariko ahí murabe estaba una señal del cielo. ngaho hari ikimenyetso co El kwijuru profeta Isaías, umuvugishwa Yesaya en el capítulo mu gice 7, verso 14, c'indwi umurongo wa 14 dijo, he aquí el yavuze mismo ati Señor os dará señal. ehe umwami La ubwiwe Virgen concebirá agira abihera ikimenyamenya inkumi zosama inda ibyara umwana w'umuhungu kandi azokwitwa y Emmanuel allí estaba aho el cumplimiento de hari la hari promesa, ugushitswa kw'iryo como una sezerano señal del cielo nk'ikimenyetso co para kwijuru el pueblo hebreo. ku bwoko bw'abaheburayo Y querían señales del cielo. ariko bashaka ibimenyetso byo kwijuru kandi aho hari ca kimenyetso Esaya yari yavuze yuko Imana izotanga La venida del Mesías, uko nukuza kwa Mesiya viniendo por medio aje biciye de una mujer, mu mugore naciendo a través de una mujer, akavyagwa n'umugore su cuerpo físico. umubiri wiwe ufadika Allí estaba la señal más aho grande, hari ikimenyetso gikomeye cyane yari umuntu Jesucristo. Yesu Kristo Era la señal yari del ikimenyetso fin, c'iherezo dispensación de la ley ry'ikiringo c'ivyagezwe y comienzo hamwe de la n'intango dispensación de la gracia. ry'ikiringo c'ubuntu Sigue diciendo, habandanya havuga ngo mas él respondiendo nawe les dijo, arabishura ati cuando anochece, iyo decís, bugorovye buen tiempo, muravuga muti buca haba umuco porque el cielo tiene revoles. kuko ijuru ryirasiye Y por la mañana, mu mutwenzi hoy habrá tempestad. muravuga muti hagira Porque tiene hafurungane revoles el cielo nublado. kuko ijuru ryirasiye kandi ryiraburaniwe Que saben mwandyaryammwe distinguir el aspecto del murazi cielo, kugenzura ijuru uko risa mas a las señales de los tiempos ariko no ibimenyetso podéis. by'ibihe ntimuzi kubigenzura Es muy importante ni ingirakamaro conocer cyane las señales de los tiempos. kumenya ibimenyetso by'ibihe Conocer las señales kumenya de los ibimenyetso tiempos proféticos, by'ibihe de las edades by'ubuvugishwa y dispensaciones, ibihe by'ishengero hamwe y conocer n'ibiringo sobre todo no kumenya la cyane señal cyane del tiempo ikimenyetso que a uno le ha cy'igihe tocado vivir. ikimenyetso cy'igihe La señal umuntu yemerewe kubamwo Del tiempo kandi ikimenyetso en que cy'igihe Jesús vivió, igihe Yesu yari ahari la primera venida de Cristo, cyari ukuza kwa mbere kwa Kristo ukuza del hijo de la Virgen, k'umwana sería la w'inkumi señal más grande, nicyo cyari kuba ari que Dios le ikimenyetso daría gikomeye cyane Imana al pueblo hebreo. yari guha ubwoko la bw'Abaheburayo señal más grande kandi ikimenyetso gikomeye Dios le cyane dará Imana izoha a los gentiles abanyamahanga y luego al pueblo hebreo hanyuma n'ubwoko en bw'Abaheburayo este tiempo final. muri kino gihe cya nyuma ¿Cuál será? kizoba ari La ikihe segunda venida de Cristo. ukuza kwa kabiri kwa La Kristo venida ukuza de la estrella resplandeciente kw'inyenyeri de la mañana, icibatsi mu gaturuturu resplandeciendo ica ibibatsi esa estrella iyo en nyenyeri la edad de la piedra mu gihe angular, cy'ibiruko by'ifuruka como mensajero nk'intumwa de la edad de la piedra y'igihe angular cy'ibiruko y de la by'ifuruka dispensación del hamwe reino, n'ikiringo c'ubwami revelándose y yihishije revelándose akihishura en su ángel mensajero. muri marayika wiwe ntumwa Esa es de la señal. icyo nicyo kimenyetso gikomeye cyane Esta humanidad ico estará viendo bano bantu en este bazoba bariko tiempo barabona muri iki gihe cya y nyuma estará viendo kandi la señal bazoba bariko barabona El sol de ikimenyetso justicia c'izuba ry'ubugororotsi naciendo rirashe en este día postrero. kuri uno munsi Que wa es la nyuma segunda ariko ari venida ukuza de Cristo. kwa kabiri kwa Kristo Jesucristo, que es Espíritu Yesu Santo Kristo muri viniendo, mpwemu yera aje velado y yihishije revelado akihishura y a través de su ángel akihishura mensajero. akihishurira muri marayika Esa wiwe es la ntumwa señal icyo nicyo del kimenyetso sol naciente. c'izuba rirashe Es la señal ni de su ikimenyetso rostro como sol. c'inyonga ziwe Para zimeze todos estar nk'izuba viendo kugira ngo twese tube el turiko rostro turabona del Hijo del Hombre mu nyonga h'umwana resplandeciendo w'umuntu como el sol. hakayangana El sol nk'izuba es el astro rey. izuba ni umwami Iyo w'ibindi hombre binyasi yuzubarida. ibinyenyeri En umwana el w'umuntu nawe postrero mukuza kwe ku munsi wa viene nyuma
aza nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza. Aho ni inyonga ziwe zikayangana nk'izuba. Cyo gituma mu byahishuwe igice c'icumi turahamubona mu maso hiwe hakayangana nk'izuba. Rero turashobora kubona ibanga ry'izuba, ukwezi hamwe n'inyenyeri byerekana igihe, byerekana iki gihe turiko turabamwo nk'iherezo ry'ubwami bw'abanyamahanga ndetse n'intangamarara y'ubwami bwa Yesu Kristo, ubwami bw'Imana, byerekana iherezo ry'ibihe by'ishengero, bikerekana kandi n'iherezo ry'ikiringo c'ubuntu, kerekana n'intango y'ikiringo c'ubwami hamwe n'intango y'igihe c'ibiriko bifuruka hamwe n'intango y'umunsi wa nyuma, no kuvuga ikimpumbi c'indwi. Murabe ibintu byose vyerekanwa n'izuba, ukwezi hamwe n'inyenyeri muri kino gihe turiko turabamwo. Umwe wese muri mwebwe nk'inyenyeri y'Imana, nk'umuhungu n'umukobwa w'Imana muri iki gihe agaragaye muri kano gatondo k'umunsi mushasha w'ikiringo, muri uku gutambika k'umutwenzi nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, twese turiko turarabagirana duca ibibatsi mw'ijuru ry'Imana, mw'ishengero ryiwe kuri uno munsi wa nyuma, nka bya bintu nyene inyenyeri zikora kw'ijuru, kuko umwe wese muri mwebwe ahagarariwe n'inyenyeri yo kw'ijuru, kuko Imana yabwiye Aburahamu ati uruvyaro rwawe ruzoba nk'inyenyeri zo kw'ijuru. None uruvyaro rwa Aburahamu ni bande? Twese turi uruvyaro rwa Aburahamu biciye mu kwizera Kristo. Rero turashobora kubona abo turibo naho duhagarariwe. Duhagarariwe hariya mw'ijuru muri Bibiliya ya mbere, kandi duhagarariwe no ngaha muri Bibiliya ya kabiri yanditswe. Iyo havuzwe kubatorejwe n'Imana ku bahungu n'abakobwa b'Imana, haba hariko havugwa kuri bande? Kuri twebwe. Iyo havuzwe ku nyenyeri zizoba zihari ku munsi wa nyuma zirabagirana zica ibibatsi igihe umutwenzi uzoba utambitse, mbega haba hariko havugwa kuri bande? Kuri twebwe twese. Rero turashobora kubona ibanga ry'inyenyeri ndetse n'ukwezi hamwe n'izuba byerekana igihe twemerewe kubamwo, kandi bikerekana igihe iki gihe twebwe turiko turabamwo. Turiko tuba mu gihe c'ubwiza cyane kurusha ibindi bihe byose. Ijuru ritangaza icobero c'Imana, kandi isanzure naryo ritangaza ibikorwa by'intoke zayo. Rero hashitswa ibiri kw'ijuru bigashikirizwa kw'isi muri umwe wese muri mwebwe no muri jewe nanje. Rero ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryerekana ritangaza icobero c'Imana, kandi mu ishengero rya Yesu Kristo niho hamenyekanira hagatangarizwa igikorwa c'intoke z'umwami, igikorwa ca Yesu Kristo kiriko kirakogwa, cyakozwe mu bihe biheze, hamwe n'igikorwa ca Yesu Kristo kiriko kirakogwa muri iki gihe ca nyuma. Rero murabe aho ubwiza bw'Imana buriko buragaragarira, ndetse n'ahariko harashingirwa intahe, n'ahariko haratangarizwa ubwiza bw'Imana. Amajuru ashushanya amajuru yo mu by'ubw'impwemu, ashushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kuko dushigwa mu bibanza vyo mw'ijuru muri Kristo Yesu, kandi muri ivyo bibanza vyo mw'ijuru twebwe twese turi inyenyeri z'Imana, abahungu n'abakobwa b'Imana. Mbega Yobu ntiyavuze yuko igihe Imana yari kwirarema isi hamwe n'isanzure ryose, nuko igashiraho ibuye rikomeza ifuruka, inyenyeri yo mu gaturuturu, inyenyeri zo mu gaturuturu ko zanezerwa, kandi inyenyeri zo mu gaturuturu iyo havuzwe kuri zo haba havuzwe ku bana b'Imana muri iki gihe ca nyuma. Naho rero igihe Kristo
ariko arashiraho ibuye ry'urufatiro igihe ririko rirashigwaho mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ibuye rikomeza ifuruka, ibuye rikomeza ifuruka, inyenyeri zo mu gaturuturu, abahungu n'abakobwa b'Imana bo mu gatondo baranezerwa kuri uno munsi wa nyuma. Turi ngaha turiko turanezerwa nk'inyenyeri, nk'uko inyenyeri zanezerewe igihe Imana yari kwirarema, iri kwirashiraho ibuye rikomeza ifuruka. Rero turashobora kubona ingene byose bigaragara muri umwe wese muri mwebwe no muri jewe nanjye, muri buri ugize umubiri w'ibanga wa Kristo kuri uno munsi wa nyuma, nk'uko kandi byagaragajwe mu batoreje mu bihe byaheze, ivyari bihuye n'ivyo bihe by'ishengero. Bonaho Imana iriko iragaragaza mu biremwa abantu ibintu bijanye n'uno munsi wa nyuma. Mutego gutwi mwumvirize neza, iriko iragaragariza mu biremwa abantu inyubako yahera hacane h'ingoro yayo yo mu buryo bw'inkwemu. Muhitegereze namwe ingene Imana iriko iragaragaza ihindura ukuri ibintu vyo mw'ijuru mu biremwa abantu no hagati mu biremwa abantu. Ibintu byose biri mu ngoro iri mw'ijuru byarashushanijwe mu ihema ryubatswe na Mose hamwe no mu ngoro yubatswe na Salomo, kandi biragaragazwa mu ngoro yo mu buryo bw'inkwemu ya Yesu Kristo mu biremwa abantu nk'uko byashushanijwe ibiri mu ngoro iri mw'ijuru bishushanizwa mu ihema Mose yubatse hamwe no mu ngoro Salomo yubatse. Ubu ishengero ry'umwami Yesu Kristo naryo, ino ngoro nshasha ishushanya ingoro iri mw'ijuru. Rero mu ngoro ya Yesu Kristo ngaha ku isi ariryo shengero ryiwe, ibintu byose biri mw'ijuru we yamye abigaragaza, abihindura ukuri mu biremwa abantu, kandi igishushanyo c'ibintu biri mu ngoro iri mw'ijuru ubu kiri mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Natwe twahawe igice ciza c'ingoro iri mw'ijuru iriko iragaragazwa ngaha ku isi mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Twahawe igice c'ahera hacane h'ingoro iri mw'ijuru kugira ngo Kristo ahagaragarire mu ishengero ryiwe kuri uno munsi wa nyuma, kandi ibintu byose biri ahera hacane h'ingoro iri mw'ijuru byose biraza bikagaragarira ahera hacane h'ingoro yo mu buryo bw'inkwemu ya Kristo. Arico gihe c'ibireko bizifuruka kuri uno munsi wa nyuma, mu gihe c'ibireko bizifuruka arico gishushanya ahera hacane h'ingoro iri mw'ijuru. Ibintu byose biri hariya ahera hacane byose bigaragazwa ngaha, kandi igishushanyo c'ibintu byose biri ahera hacane ho mw'ijuru byose bizoba biri ngaha ku isi ahera hacane h'ingoro y'umwami Yesu Kristo. Nk'akarorero, mw'ijuru turafise abamarayika bakuru Gaburiyeli na Mikaheli, aribo bari imbere yo kugaragara k'umwami. Aho ni mu ngoro, aho ni mu ngoro y'umwami Yesu Kristo ahera hacane. Ivyo mu ngoro y'umwami Yesu Kristo ahera hacane n'ubukozi bw'imyera ibiri, ubukozi bwa Mose na Eliya buriko buragaragazwa mu ngoro ya Yesu Kristo ahera hacane, kandi ibintu byose biri hariya mw'ijuru birigaragaza mu ngoro y'umwami Yesu Kristo. Ibihuye n'ibindi bihe by'ishengero byaramaze kugaragazwa. Ubu naho rero hariko haragaragazwa ibihwanye n'ahera hacane. Nico gituma igitabo gihesha uburenganzira, igitabo c'imatanije ndwi, kirafatwa kigakugwa mu kuboko kw'iburyo kw'iriya iri mw'ijuru, kigatorwa na Yesu Kristo akakizingurura mw'ijuru akakizana ku isi ku munsi wa nyuma mw'ishengero ryiwe, nuko kigashigwa ahera hacane h'ingoro yiwe yo mu buryo bw'inkwemu, kuko kirahera hacane h'ingoro iri mw'ijuru, giterezwa kuza rero ahera hacane h'ingoro yo mu buryo bw'inkwemu ya Yesu Kristo. Rero turashobora kubona
impamvu Yesu Kristo mu byeshuro Yohana igice c'icumi impamvu aza afise agatabo kazinguruye mu kuboko kwiwe hanyuma akagahereza umuntu. Yohana intumwa ashushanya uwo muntu intumwa izoba ihari ku munsi wa nyuma yakira Kristo mu kuza kwiwe kandi ikakira n'ako gatabo kazinguruye akaje azanye mu kuboko kwiwe. Kandi Yohana kuba ari ishusho n'ingero, kuba yabaye igishushanyo, yarabwiwe ko yogenda agasaba ako gatabo umumarayika. Marayika nawe aramubwira ati akira ugatsonsomere, karakururira mu nda ariko mu kanwa karazaho gusosera nk'ubuki. Yohana yaravuze ati nafashe ako gatabo ndagatsonsomera, maze kukarya kansosera mu kanwa ariko mu nda haba umururazi. Arambwira ati ni ngombwa ko wongera ukavugishwa iyindi ncuro iby'amahanga menshi, ibihugu byinshi, indimi nyinshi n'abami benshi. Iyo byose tubisanga mu byeshuro Yohana mu gice c'icumi murongo wa mbere kugeza ku wa 11. Hanyuma igice gikurikira ico gice gikurikira n'igice ca 11 cy'ibyeshuro Yohana ahagaragara ubukozi bw'imyera ibiri, ubukozi buvugishwa ku by'amahanga menshi, indimi nyinshi, amoko menshi n'abami benshi. Ubwo n'ubukozi buzoza bwarazwe mu mwuzuro ku munsi wa nyuma. Iryo niryo banga Kristo azoba afise ku isi, ariko aragaragaza buno bukozi biciye muri marayika wiwe ntumwa ari we Kristo aha kino gitabo gihesha uburenganzira kugira ngo akijya ku munsi wa nyuma, kugira ngo hanyuma avugishwe iby'amahanga menshi, ibihugu byinshi, indimi nyinshi n'abami benshi. Iyo ntumwa hamwe n'ubwo bukozi Kristo azokorera muri we buzoba bwarazwe mu mwuzuro ku munsi wa nyuma, igihe azovugishwa ku mahanga menshi, ibihugu byinshi, indimi nyinshi. Mu gushitswa kw'ibyahishuwe igice ca 11 azoba yamaze kuragwa mu mwuzuro marayika w'umwami Yesu Kristo, kandi hazoba hariko harakogwa ku rwego mpuzamakungu buno bukozi, kandi azoba ariko aravugishwa iby'amahanga menshi, ibihugu byinshi, indimi nyinshi n'abami benshi. Azoba ariko aramenyekanisha ibintu byose Imana izoba iriko irakora mu gihe ca nyuma. Azoba ari imbonesha kure. Mbega imbonesha kure ni iki? Ni umuntu abona mu bundi buringanire, nuko agaca bitumbereza akabizana bigaragara mu buringanire. Umuvugishwa nawe nimbonesha kure, abona mu buringanire bwa gatandatu mu bundi buringanire, hanyuma agashobora kumenyesha abahungu n'abakobwa b'Imana ibintu byose yabonye, kandi arashobora kuvuga n'ibintu bizoba akabivuga hagati mu biremwa abantu. Ibyo bintu byose bigiye kuba. Kristo yavuze ati duguze hano ndakwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibi, kandi biciye muri marayika wiwe ntumwa niho abimenyekanishiriza, kuko biciye muri marayika wiwe ntumwa haje kugaragara kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera. Uno marayika ntumwa aje afise ikidomeco c'Imana nzima, no kuvuga ngo aje afise mpwemu yera kuri uno munsi wa nyuma. Nico gituma ari ngirakamaro cane kumenya ibanga ry'izuba, ukwezi hamwe n'inyenyeri vyerekana igihe, kandi ugashobora no gutahura igishushanyo, ikigereranyo c'izuba, ukwezi hamwe n'inyenyeri, kugira ngo bityo ushobore kubona izuba
kuri uno munsi wa nyuma ririko rirakayangana umunsi mushasha w'ikiringo, ni ukuvuga ukabona umwana w'umuntu aje mu maso hiwe hameze nk'izuba, kandi ugashobora kubona ishengero rikayangana kuri uno munsi wa nyuma. Muri Yesaya igice ca 60 haravuga umurongo wa mbere ukabandanya, haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse, kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Ubwiza bw'Uhoraho burakurasiye, ukuza kwa kabiri kwa Kristo mu bwiza kwakurasiye. Haguruka ukayangane. Mbega uzokayanganisha iki? Uzokayanganisha umuco wo kuza kwa kabiri kwa Kristo, nuko uheze ube wambaye izuba, ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Twumvise ishengero ry'umwami Yesu Kristo kuri uno munsi wa nyuma ryambaye izuba. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo niryo rifise isezerano ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'izuba ry'ubugororotsi rikayanganye. Hanyuma ubwoko bw'Abaheburayo buzobona Kristo mu kuza kwe kwa kabiri mu maso hiwe hacibatse nk'izuba, kandi bazovuga bati uyu niwe twebwe twari turindiriye izuba ry'ubugororotsi rikayangana. Mbega kora iki iburengerazuba rikararabagiranirayo? Nuko izuba riza kurasira mu buseruko, ubwa mbere riba riri iburengerazuba ku mugabane wa Amerika. Izuba ry'ubugororotsi rirasa rikayangana muri iki gihe ca nyuma, umunsi mushasha w'ikiringo, hamwe no mu gihe gishasha no ku munsi mushasha w'ikimpumbi, kugira ngo twuzuzwe ubumenyi bw'icubahiro c'Uhoraho bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo, abwuzuze buri kiremwa muntu wese, aheza azane bityo kuno guhishurirwa kw'Imana mu buryo buciye bugufi cane, kugeza ubwo n'abana bato bashobora kubitahura nk'uko byabaye mu myaka 2000 iheze. Abana bashobora gutahura ukuza kwa mbere kwa Kristo. Rero turiko turaba mu gihe gisa neza na kijya gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo, kandi hariko haraba ibintu bibangikanye bisa neza n'ivyabaye mu kuza kwa mbere kwa Kristo. Turiko tuba mu gihe c'ubwiza cane kurusha ibindi bihe byose. Turafise igisomwa c'ubuvugishwa mu gitabo c'Itanguriro kitwereka izuba, ukwezi hamwe n'inyenyeri. Kiri mu Itanguriro igice ca 37. Kandi ico gisomwa reka tugisome. Haravuga duhere ku murongo wa mbere kugeza ku wa 11. Haravuga ngo Yakobo aba mu gihugu se yabamwo ari inyambukira, nico gihugu c'i Kanani. Ivy'uruvyaro rwa Yakobo ni ibi: Yozefu amaze imyaka 17 yaragirana umukuku na bene se, kandi yarakiri umwana kuri bene Biruha na bene Zirupa bakase, kandi yama abarira se inkuru z'ibibi bakora. Yozefu yari afise imyaka 17 gusa, ariko umuvugishwa n'umuvugishwa abo umuvugishwa akivuka. Imana yabwiye benshi mu bavugishwa nayo ati igihe wari ukiri mu nda ya nyoko nari naragutoranije
ndakugira umuvugishwa. Y aún hablando de Juan el Bautista, Ndetse como precursor de la anavuga kuri Yohana segunda venida de umubatizi Cristo, nk'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, ati mbere yo aún antes kuvuka de ser concebido, ndetse n'imbere y'uko bagusama inda yari un umuvugishwa. profeta anunciado Umuvugishwa en la Escritura. atangazwa mu byanditswe. Y ahora José, Yozefu rero con 17 años, ku myaka 17 ya está teniendo experiencias proféticas. yari afise ubwo bunararibonye bw'abavugishwa. Amaba a Haravuga Israel a ngo José más que Isirayeli a todos sus hijos, yafitinisha Yozefu kuruta abana biwe bose, porque lo había tenido en su kuko vejez y le yamubyaye hizo ashaje, una túnica de diversos colores. amubariririza umwambaro muremure w'amaboko. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba Bene más que se a todos babonye sus yuko hermanos, se le amukunda aborrecían y no podían kumubarutisha bose, hablarle baramwanka, pacíficamente. ntibaba bakimubarira neza atari ukumuhirika. Y soñó José un sueño, Yozefu y lo contó arota a sus inzozi, hermanos, azirotorera y ellos bene se, llegaron a aborrecerle barushiriza más todavía. kumwanka. En vez de darle gracias a Dios, Aho gushimira Imana porque tenían en medio de ellos kuko bari un bafise profeta, hagati muri bo y era un umuvugishwa, hermano de ellos. kandi yari mwene wabo. Y él les dijo, Arababarira oíd ahora ati nda sueño que he soñado. nimwumve inzozi narose. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, Narose dutekera imikama y'ingano, y aquí que mi manojo se uwanje levantaba mukama y estaba derecho, uriyegura urema, y que vuestros manojos maze estaban yanyu alrededor maze y se mikama inclinaban iraza al mío. ikikiza uwanje irawunamira. Le respondieron sus hermanos, Bene se baramubaza bati, ¿reinarás tú sobre nosotros? aho ni wewe uzotuganza? ¿O señorearás sobre nosotros? Ni wewe Estaban uzodutwara? muy bravos. Bari bashavuye Y le cyane, aborreci- y bakaze. le aborre- y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños. Izo y nzozi su palabra. ziwe n'ayo majambo yiwe bituma barushiriza kumwanka. Soñó aún otro sueño. Yongera kurota Y izindi lo nzozi, contó a sus hermanos azirotorera bene se diciendo, ati, he aquí que he nongeye soñado otro kurota sueño. izindi nzozi. Y aquí que el sol y Narose la luna izuba y 11 n'ukwezi estrellas n'inyenyeri se inclinaban 11 a mí. binyunamira. Aquí tenemos el sol. Ngaha turafise La izuba, luna ukwezi y 11 estrellas. hamwe n'inyenyeri 11. Ahora, Rero Jacob está viendo Yakobo yariko arabona que su hijo José, ko umwana wiwe Yozefu yariko aragira inzozi proféticos, sueños dados por z'ubuvugishwa, Dios. inzozi zitanzwe n'Imana. Dice, y lo contó a su padre Havuga ngo y a sus hermanos. azirotorera Y su se padre na le bene se. respondió. Se aramukankamira. Y su padre le reprendió y le dijo, Se aramukankamira ati, ¿qué sueño es este que soñaste? izo nzozi ni nzozi ki? ¿Acaso vendremos yo y Aho tu madre y jewe tus na hermanos nyoko na a bakuru bawe postrarnos en tuzoza tierra ante ti? dukubita inkoro hasi imbere yawe. Y sus hermanos le Bene tenían se envidia. bamugirira ishari. Quizás sus hermanos, Kumbure bene se los sueños que tenían, inzozi no eran sueños bagira significativos. ntizari inzozi Pero zifite los sueños insobanuro, de José ariko inzozi za eran muy Yozefu significativos. zo zari zifise ico zisobanura. Bwari ubuvugishwa, Cumplidas bwari kuzoshitswa en cierto tiempo. mu gihe Pero runaka. como un joven de 17 años Ariko ni gute umusore w'imyaka va a 17 esperar yorindira ko se wiwe na y sus nyina hermanos na bene se wabo inclinen delante de él? ko bokubita inkoro hasi imbere Eso yiwe? significaba Ibyo que byasobanura él iba a reinar sobre ellos. yuko azobaganza, Pero él era de los menores, ariko yari uwo mu bahererezi, el penúltimo. yakurikirwa Porque el n'uwa menor nyuma era Benjamín. kuko umuherezi yari Benyamini. Pero miren ustedes, Ariko mwitegereze namwe, José Yozefu era el que tenía niwe yari la afise bendición de la primogenitura. umugisha w'abana Y de b'imfura, alguna forma kandi uko biri kose wari gutangwa uwo mugisha w'abana b'imfura, wari kuvugwa.
kandi mu mugisha w'abana b'imfura kandi hamwe n'umugisha w'abana b'imfura ubwami bwegukira ufise umugisha w'abana b'imfura. nico gituma twebwe turabaragwa b'Imana hamwe n'abaraganwa na Yesu Kristo mukiza wacu, kandi tuzoganzanya na Kristo imyaka 1000, hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira, kuko yatwogeheje amaraso yiwe kandi yaduhinduriye Imana yacu abami n'abaherezi, kandi tuzoganzanya nawe imyaka 1000, hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira. Ibyo vyerekana ko umugisha w'abana b'imfura ko ari Kristo awufise n'ishengero ryiwe. Yozefu wacu ni Yesu Kristo, ari nawe imiryango yose ya Isirayeli izokwikubita imbere. 144 by'Abaheburayo korona munsi wa nyuma mu kimpumbi c'indwi bizokunamira Yozefu wacu Yesu Kristo mu kuza kwiwe nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza, ndetse kandi nk'izuba ry'ubugorotsi rirashe, nk'inyenyeri yo mu gaturuturu irashe, nk'inyenyeri icibatse mu gaturuturu. Rero turashobora kubona ingene ibyo byose byashushanijwe muri Yozefu. Turashobora kubona ngaha izuba, ukwezi n'inyenyeri 11. Inyenyeri 11 ni bene wabo 11 na Yozefu, ariko Yozefu yari inyenyeri ya 12, canke yari inyenyeri yaburamwo ngaho. Kubera iki? Kuko Yozefu yari kubona inyenyeri 11, ariko Yozefu ni inyenyeri nkuru kurusha izo nyenyeri 11 yari karabona, kuko Yozefu niwe afise kandi ni nawe aragwa umugisha w'abana b'imfura. Ni nk'igihe Kristo yari afise inyenyeri 7 mu kuboko kwiwe kw'iburyo, kandi Kristo nawe ni inyenyeri icibatse mu gaturuturu. Nico gituma iyo turavye umwana w'umuntu afise inyenyeri 7 mu kuboko kwiwe, twebwe tubona inyenyeri 8. Turashobora kubona inyenyeri 7 hamwe n'iyindi nkuru, inyenyeri icibatse mu gaturuturu, ari we Yesu Kristo mu kuza kwiwe kwa kabiri. Habananya havuga ngo bene se bamugirira ishari, ariko se azigama ayo majambo mu mutima wiwe. Mu by'ukuri byaranejereje cyane Yakobo kumenya ko afise umwana umuvugishwa, kandi ibyo byasobanura yuko umugisha w'abana b'imfura uwo Isaka yari yahawe n'Aburahamu, Yakobo nawe akawuhabwa na Isaka, yari afise umuvugishwa rero uwo azovugira ko uwo mugisha. Kandi Kristo ku munsi wa nyuma azoba ariko aravuga umugisha w'abana b'imfura, ashira igitabo gihesha uburenganzira mu ntumwa yo ku munsi wa nyuma yo mu gihe c'ibiruko z'ifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Biciye muri Yesu Kristo, Adamu wa kabiri hazoza kw'ishengero rya Yesu Kristo, kandi hazovukira kw'ishengero, azoza biciye mu ishengero rya Yesu Kristo, avukire no mu ishengero rya Yesu Kristo. Biciye mu kuvuka bwa kabiri haza umwana umuvugishwa w'ikiringo bw'umwami wacu Yesu Kristo, kandi uwo ni we azorogwa mu mwuzuro ku munsi wa nyuma. Uwo ni we azoronka umugisha w'abana b'imfura. Azoba ari ku nshuro ya mbere aho Yesu Kristo azoba agize umwana w'umuvugishwa, umwana umuvugishwa w'ikiringo. Yaragize abana bavugishwa bavukiye mu ishengero ryiwe, nka mutagatifu Pawulo, nka mutagatifu Petero, ndetse kandi nka Marte, ndetse kandi nka mwendata Branham, ariko nta n'umwe muri bo yabaye intumwa y'ikiringo.
rero nimwitegereze namwe como para el día postrero, ingene ku munsi wa nyuma el último hijo profeta, umwana wa nyuma muvugishwa hamwe n'umwana wa nyuma ntumwa Yesu Kristo azogira azoba ari umuvugishwa w'ikiringo. un mensajero Intumwa nacido en el yavukiye i Betelehemu de Dios, h'Imana en Cristo. ari we Kristo, Nacido en Cristo y nacido en yavukiye su muri iglesia. Kristo Eso es avukira nacido mu en ishengero. Uko no kuvukira i Belén, en Belén Betelehemu, actualizado. i Betelehemu h'iki gihe. Y ahora Rero la bendición umugisha del ministerio de Cristo w'ubukozi bwa Kristo corresponde a ese ujanye ángel mensajero. n'uno Y mumarayika la ntumwa, bendición kandi del umugisha ministerio de Moisés w'ubukozi bwa Mose corresponde a ese ujanye ángel mensajero. n'ino Y la bendición n'uno mumarayika ntumwa del ministerio de n'umugisha Elías w'ubukozi por bwa Eliya invocación mu ncuro ya gatanu corresponde nawo a ese nyene mensajero. ujanye n'ino Porque ntumwa, ese mensajero kuko ni intumwa dispensacional. y'ikiringo. Ahora podemos ver Rero turashobora kubona el misterio ibanga del sol, de la ry'izuba, luna y de ukwezi las estrellas, hamwe n'inyenyeri marcando vyerekana el tiempo, igihe, marcando el tiempo de Dios, vyerekana igihe c'Imana, marcando vyerekana el tiempo igihe de una nueva dispensación, la c'ikiringo dispensación gishasha, del reino, ikiringo c'ubwami, marcando el tiempo vyerekana kandi de un nuevo igihe, mensaje dispensacional, igihe c'ubutumwa bushasha bw'ikiringo, marcando el tiempo ubutumwa bwiza de un nuevo bw'ubwami, mensajero vyerekana igihe dispensacional, c'intumwa nshasha y'ikiringo, el ángel del Señor marayika Jesucristo, w'umwami Yesu Kristo, marcando el tiempo vyerekana igihe del fin de c'iherezo las edades de la iglesia ry'ibihe by'ishengero ry'abanyamahanga y del fin de la dispensación de la hamwe gracia, n'iherezo ry'ikiringo c'ubuntu, marcando el tiempo también vyerekana igihe kandi del c'iherezo reino de los gentiles bw'ubwami bw'abanyamahanga y comienzo hamwe n'intango canke intangamarara del reino de Dios. y'ubwami bw'Imana. El séptimo sello Ikimatanije c'indwi contiene el final kirimwo de todas las iherezo cosas que tienen que k'ibintu finalizar byose bitegerezwa kurangira, y contiene la kandi introducción ririmwo n'intangamarara, kirimwo n'intangamarara hamwe no gushigwaho k'ibintu byose bitegerezwa gutangura en el reino de mu Cristo bwami bwa Kristo, durante la dispensación del mu reino kiringo c'ubwami, en el séptimo milenio mu kimpumbi o día c'indwi postrero. canke umunsi wa nyuma. Y todo esto está Kandi ibyo byose bajo el séptimo biri sello, mu kimatanije c'indwi, bajo el sol mw'izuba resplandeciendo rikayangana en este día postrero. kuri uno munsi wa Todo nyuma. esto está Ibyo bajo byose la segunda venida de biri mu Cristo, kuza kwa kabiri kwa como el Kristo, sol naciente nk'izuba rirashe resplandeciendo rikayangana rica ibibatsi kandi akatumurikira ugutahura. y así como en la primera venida de Cristo Rero él dijo que nk'uko mu kuza kwa mbere kwa Kristo yavuze ko izuba ari wo wari umuco w'isi, cuando fue a la igihe tierra de Zabulón y de Neftalí, ryaja mu gihugu ca Zebuloni na esos Nefutali, territorios ivyo bibanza vyari bifise isezerano, Galilea de los gentiles, ryari otro lado del Jordán. Galilaya y'abanyamahanga, hakurya ya Yorodani. Abantu bari bicaye mu mwijima no mu gitutu c'urupfu, Les resplandeció. umuco wabarasiye. Cuando les resplandeció, Umuco igihe wabarasira rero la yabaye manifestación kwabaye del ukugaragara ángel de Jehová, kwa marayika el ángel w'uhoraho, del pacto, kwa marayika de Dios, w'isezerano, velado ukugaragara encarnada kw'Imana en yihishije el mu mubiri hombre w'umuntu, llamado Jesús, muri w'inyama witwa y a Yesu, través de ese velo de carne, kandi biciyemwo mu Dios w'inyama manifestándose, Imana yarigaragaje, predicando nuko el mensaje irahitse ivuga correspondiente a ubutumwa ese tiempo. bujanye n'ico Y en gihe, esa forma, kandi muri ubwo estuvo buryo resplandeciendo la luz umuco wariko urakayangana, en medio ukayanganira mu baba de Zabulón y de Neftalí, Izebuloni na y Nefutali, los que habitaban en kandi tinieblas, abari babaye mu mwijima no mu gitutu c'urupfu, les resplandeció. umuco warabakayanganira. Kristo yaravuze ngo ndi umuco w'isi, aho hari umuco w'isi. Yesu Kristo ariko ararabagirana akayangana mu baba Izebuloni na Nefutali. Ku munsi wa nyuma naho Yesu Kristo, umwana w'umuntu, umuco w'isi, izuba ry'ubugororotsi, azoba ari muri Amerika Latine na Karayibe, i Galilaya h'abanyamahanga h'iki gihe, ariko ararabagirana atumurikira ugutahura kuri uno munsi wa nyuma. Aho turafise izuba rica ibibatsi. Murabe namwe ibanga ry'izuba. Twumvise n'ibanga ry'ukwezi, ibanga ry'ishengero, twanumvise ibanga ry'inyenyeri, inyenyeri ndwi zo mu bihendwi vy'ishengero, ibihendwi vy'ishengero ari abamarayika ndwi ntumwa b'ibihendwi vy'ishengero. Twanumvise kandi n'ibanga ry'inyenyeri c'ibibatsi yo mu gaturuturu. Uwo nawe ni Kristo mu kuza kwe kwa kabiri, yihishije akihishurira mu mubiri w'umuntu muri marayika wiwe ntumwa.
twumvise ibanga ry'izuba, ukwezi hamwe n'inyenyeri byerekana igihe. Mwitegereze namwe mu mugani w'ugwafu n'uburo, mbega n'iki cyari kwerekana iherezo ry'ibihe canke umuhero w'isi? ni ukuza kw'abamarayika bisarura, ariko kuza k'ubukozi bwa Mose na Eliya muri marayika wa Yesu Kristo bahamagara begeranya abatorejwe n'Imana bose, ingano z'Imana. Hanyuma ugwafu ruzobohwa imikama, ruterwe mu itanure ry'umuriro, ahazobera amarira no kujyana nshya z'amenyo. ni ukuvuga ngo rushiburirwe mu kababaro gakomeye. ariko ingano, abahungu n'abakobwa b'Imana barahamagarwa bakegeranwa kandi barategurwa kugira ngo bahindurwe, banyakugwe kuri uno munsi wa nyuma, hanyuma bajanwe mu mazimaniko bw'umwagazi w'intama mu rugo rwa Data wo mu ijuru. kandi cerekana umuhero w'isi ni ukuza kw'abamarayika b'umwami bahamagara begeranya n'ijwi rirenga ry'inzamba n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, bahamagara begeranya abatorejwe n'Imana. rero izuba, ukwezi hamwe n'inyenyeri biriko vyerekana igihe. muri kino gihe twebwe turiko turabamwo. ibanga ry'izuba, ukwezi hamwe n'inyenyeri byerekana igihe. ni bangahe bariko barabona izuba, ukwezi n'inyenyeri byerekana igihe? twebwe twese turiko turabona izuba, ukwezi hamwe n'inyenyeri byerekana igihe. iki gihe twebwe turiko turabamwo. barihe none abo bantu bari kubona izuba, ukwezi hamwe n'inyenyeri byerekana igihe? turi hano muri Amerika Latine na Karayibe, turiko turabona izuba ry'ubugororotsi rirashe rikayanganye, turiko turabona ukwezi ishengero ryambaye izuba, kandi turiko turabona n'inyenyeri abamarayika ndwi ntumwa b'ibihendwe by'ishengero hamwe n'inyenyeri icibatse mu gaturuturu, ari Kristo aje muri mpwemu yera, muri marayika we ntumwa ku munsi wa nyuma, akayangana mu gatondo k'umunsi mushasha w'ikiringo hamwe no mu gatondo k'ikimpumbi c'indwi. kuri jewe ryari ibakwe ridasanzwe kubana namwe, ndabashingira intahe y'izuba, ukwezi hamwe n'inyenyeri byerekana igihe. Yesu imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje, kandi vuba twese duhindurwe tujanwe mu mazima n'ubwo bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. mwakoze cyane kuba mwateze amatwi mubikunze. ndongera nsiga ubundi busha Revera Miguel Bermez Barina kugira ngo abandanye kandi asozere igice cyacu muri iri joro canke muri kano kanya, kuko hanyuma turaza kongera tubane namwe mu yindi ntambuko ikurikira. tuza kuba turi mwizamu rya mbere ariryo rihera saa 3 kugeza saa 6. izamu rya mbere rihera saa 3 kugeza saa 6, ariko mu buryo bw'impwemu turi hehe? turi mwizamu rihe? turi mwizamu rya kangahe? turi mwizamu rya kane. turi mwizamu rya kane mu buryo bw'impwemu. nubwo muri kano kanya twisanze turi mwizamu rya mbere ryo mwijoro ryo kuri uno munsi, ariko ku munsi wa nyuma twisanze mu izamu rya kane ryo ku munsi wa nyuma, no kuvuga ngo ryo mu kimpumbi c'indwi. ni byiza reka ibyo byose tubigarukirize ngaha, kuko tubandanije twohava dushika no mu rukerera, kuko nta umuntu aronka ahagararira. icyo dukora gusa tugira agapoze gatoyi muri buri gihe cyose kugira ngo hanyuma duce tubandanya ikindi gihe. Imana ibahezagire kandi Imana ibarinde, kandi hamwe natwe ubundi busha Revera Miguel Bermez Barina kugira ngo abandanye. ese Imana yobanaye ko bahezagira mwese. Amen.